Ego ni vy'ukuri igihe cose habaye ingwano canke uwundi muvurugano wose, abakenyezi n'abigeme eka n'abana muri rusangi nibo bahagorerwa cane gusumba abandi. Nico gituma natwe nk'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano tudashobora guhora ngo dutekereze tubona ibimenyetso vyerekana ko hashobora kuba ingwano mu gihugu cacu. Kenshi amajambo ashikirizwa cane cane n'abategetsi mu bihugu hari abanyagihugu benshi badashobora kwihweza neza ivyo bumva canke ivyo basoma, amajambo y'abategetsi bayafata nka nkama. Ugasanga rero bikwiye ko abategetsi bacungera cane amajambo abava mu kanwa, kuko ayo majambo arubaka canke agasambura nta na rimwe yijana. Muri iyi misi iheze umukuru w'igihugu c'Uburundi yarasohoye amajambo kuvyerekeye ibiriko biraba muri Kongo. Ayo majambo yarateye ubwoba bwinshi cane abanyagihugu, aranarima urwanko rufatiye ku moko. Kahise kacu katwibutsa kandi kakabitwibutsa n'intuntu nyinshi, kubera yuko mu Burundi vyarabaye kenshi. Yamara rero kubera habuze ubushake bw'abategetsi ntitwashoboye gushikira ya mahoro no kunywanisha abarundi. Ya masezerano y'Arusha y'ibihumbi 2000 yarondera kudushikanako. None rero ubu turacavuga ivy'amoko, turacavuga inzanko, turacavuga inzigo. Ayo majambo rero y'umukuru w'igihugu ko biriko bibera muri Kongo n'ubwoba bw'uko ngo u Rwanda rwoshobora kudutera, yerekana intumbero y'urwanko rufatiye ku moko n'ishaka ryo kuvyigisha urwaruka umukuru w'igihugu c'Uburundi agenderako. Nta mwana n'umwe avukana inzigo, aravyigishwa. Abana b'abarundi rero ubu bariko baravyigishwa, turabibona mu nzira zimwe canke izindi, ivyigishwa imbonerakure n'ibi rero turiko turumva biva mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Urwaruka rw'Uburundi rurakeneye gukingirwa. Iyo mbuto mbi ntikarimwe, ntikamere, ntikame. Indyane zose Uburundi bwagiye buracamwo kuva muri 1965 zategerezwa kwerekana neza abariko baravyubakirako ko zitazokwigera zifasha kubaka kazoza twifuza mu Burundi. Ahubwo inzigo n'urwanko bifatiye ku moko n'ibindi nta kindi bikora atari ugusambura ingufu zose zishigwa mu kugwanira amahoro, umutekano n'iterambere rirama rya bose, biciye mu guhonyanga umushinge wo kubana neza na birya vyose biduhuza, biduha izina rimwe. Abarundi nibatahure akaga ayo majambo abajanamwo mu kuri mu rwanko, inzigo n'ubwoba bw'ibitero bwabo nyene bitwa ngo nabansi. Abarundi bakeneye amajambo abubaka, amajambo bahumuriza, akabigisha umwumvikano n'umutima wo gushira inguvu hamwe mu kurondera amahoro y'igihugu. Abarongoye igihugu bafasha ahubwo gufata iyo nzira yo kubaka ayo mahoro dukeneye mu Burundi no mu kibano cacu. Turateye akama Abarundi ntibatwagwe n'ubwoba ayo majambo atera, ngo bakurikire ivyo bahimirizwa vyose bijana n'urwanko, n'ukwankana, no guhamana, no kuba badashobora kubana. Ahubwo Abarundi bose bafatana amaboko bubaka Uburundi, bwa Burundi bifuza. Twifuza kandi kubibutsa ko ingwano ya bene mugabo umwe itigera iba inyishu, ntizonigera iba inyishu na rimwe ku bigoye igihugu. Ahubwo igikwiye kibereye ingo twanka urwanko n'inzigo, dufatikanye kubaka igihugu cacu. Umututsi ntazohigwa ngo nuko Abahutu baheze, umuhutu ntazosasagara ngo nuko Abatutsi baheze. Igihugu ni ca twese, ingo tucubake kidutunge. Abavyeyi nibiyemeze gukingira abana babo ivyo bibayovya vyose bikabatesha izina. Turabarundi twese, twaba Abahutu, Abatutsi, Abatwa canke Abaganwa, turabarundi. Turateye akamo abavyeyi bose basubizeho za nyigisho zo kuziko, abana bamenye ibihambaye mu buzima bizobaha akazoza keza.
tugumize ku mutima ivyo twaciyemwo vyatweretse ivyo izo ndyane zishobora gukwega vyose. Turabe n'ivyo bihumbi n'ibihumbi vy'impunzi bariko baraza i Burundi. Mu mwiheburo harimwo abakenyezi, harimwo abana baburaniwe batagira iyo baja n'iyo bava, bishwe n'inzara n'umwumwa. Ntitugume turaba turindiriye ngo abandi barabikora natwe ataco dukora. Uko bisa ingwano yo muri Kongo ishobora kwinjira iwacu. Abarundi rero bari bakwiye gusubiza agatima mpembero, bagasubiza inkota mu bwubati, bakanka ingwano mu gihugu cacu. Hanyuma abategetsi nabo ico bajejwe muri uyu mwanya no gukora igishoboka cose kugira ngo iyo ngwano ntijabuke umupaka. Abarundi barababaye bikwiye. Abarundi bakeneye gukingirwa. Ico cose igihugu gikora nibarabe neza ko ari ku neza y'igihugu n'abanyagihugu, ntibakore ikintu gisambura igihugu, kuko nicasambuka ntawe uzosigara.